tutibagiye rero gukeza abakenyezi bwese twaba tubakejeje kandi dushimira n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko atagira murazi yuko ni tariki 8 azoba ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Mbere ndabasabe abene gihugu muri ngaha mwikomere amashi cyane cyane abakenyezi, amaboko yanyu ari hejuru. Itariki 8 rero azoba ari umunsi mukuru wanyu. Ndabasabe abari ngaha n'abagabo muri ngaha kwa mashi menshi dushikire abavyeyi bacu kuko nibo batwibarutse amashi menshi cyane. Iryo shirahamwe Fondation Mugiraneza yarishinze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ekada yakurikije ko yantumbero agikora akazi ka leta nk'abandi yagenda yigabanya udufaranga duke hamashinga Fondation Mugiraneza avuga ati nanje umunsi urizira zoba umudeje nk'abandi kugira ngo akazi ka leta nakigakora kugira ngo nanje shobore gushinga igishobora kumfasha yibera umudeje nanje ngatanga akazi nk'abandi. Ubu rero hageze mu bakozi bashika 3,000 amaze guha akazi, urumva yuko rero ari ikintu cyiza cyane. Hariho n'ibindi byinshi ukunda kuvuga ukavuga ivyiza bikorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ivy'umukuru w'igihugu avuga n'ivy'umutambukanyi. Mbega iyo uvuze nk'ivy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarose ubushimwe hirya no hino, nawe uba wavyumvise ku radio cyane hari ivyo uba wiboneye? Na inyishu ni imwe, naragiriwe ibakwe hama umuvyeyi mama Burundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Imana muhezagire. Ahubwo nibaza yuko ari n'Imana yamukoreyemo kuko ico gihe nari mu maganya, inzu yari yabomotse yagombisha ikigwe, haba ikimanga ndiko ndarondera amafaranga kweri atari make, ariko inza numva abaje gutegura igendo barambwiye yuko no kwitegura nondera ibisabwa yuko tuzojana muri Amerika. Kuvuga ari muri Amerika kaya gashimwe yaronke kwicara mpuzamakungu ONU je niho narindi bakarose ari abantu 4. Abo bantu 4 batatu bakarose kubera kubw'amashirahamwe yabo, amashirahamwe yabo basanzwe barongoye. Ariko wewe akabijya wewe yakarose nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu w'imboneza amaze gukora ibintu vyiza, kandi akoze ibintu vyiza amaze gukora. Ngira muramaze kwibona mwe bwe mukoresha ibinyamakuru, muramaze kubibona. Hariho nka Fondation Mugiraneza yayishinze atari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, yakora akazi nk'abandi ka leta, hama akacafata akazara cagura duke acashinga Fondation Mugiraneza. Amaze kumutambukanyi w'umukuru w'igihugu rero aca yubaka clinique Mugiraneza, arabandanya kuri hôpital y'Igitega, aho naho nyene yubatse inyubakwa igorofa igeretse 3 yabagendana badashobora kwakiriramwo abakenyezi bagendana ingwara yo mu kigo kugira ngo bave mu kigo nabo baje mu rugo. None nk'ivyo iyo ubikoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ni urwego runini rukomeye, kandi ababishoboye nyene abantu bashaka kuvuga ati ahubwo atabikoze n'ivyo bavyumvikana, yategeza kwerekana ikintu yakoze gikomeye nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ivyo si bisanzwe? Oya, sivyo kuko ugiye kuraba je naramaze no gutohoza nsanga ubatambukanyi abakuru b'ibihugu bo kwisi yose niwe mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe akoresha umwanya. Cyo ni ikintu cambere, umwanya kuvuga ko nyamba bavuze ati uyu munsi agiye kugendera bene gihugu disikuru itangura saa 4 ihera saa 4:30 akoresha uwo mwanya uko nyene. Hamba ikindi naco kuri cyo warumba jije no kuvuga wewe ingene ameze ugiye kuraba n'umuntu cyane araba kubatishoboye, n'umuntu araba kuri abatamakazi, n'umuntu araba kuri abantu bakiri bato kugira ngo baduge nabo baje hejuru. Kuko ugiye kuraba hariho nabandi tuzi usanga baramaze imyaka 20 arabatambukanyi bakuru b'ibihugu, bamaze imyaka 10 aratambukanyi bakuru b'ibihugu, mugabo gasanga ntaco bigeze bashikako. Ikindi naco namwigiyeko hariho nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyo mu Bushinwa yaraje azazanye ibintu byo igihe cyo muri corona, ibitanda, ibintu byo gupima corona, kugira ngo abishe muri ya clinique yiwe yaciye abitwara muri hôpital y'Ikiganda arabigaba. Urumva yuko rero ari umuntu avuga ati iyo musengeye Fondation Mugiraneza igahezagirwa nanje nzobahezagira. Yego ndumva wewe uzi byinshi kubijanye n'umukuru w'igihugu kubera kenshi mugendana n'umutambukanyi we mugendana, hari n'ivyo bavuga usanga abantu badashira mu ngiro, mugabo wewe ukavuga ati jewe ibi nzobishira mu ngiro.
wewe iyo uvuze ati abantu musukura aho mubaye abantu mukora iki we hari ivyo wabigiye ko kandi ukora nawe wawe nk'ubu akarorero urabona ko yarabivuze muri discours gihe hariho inama yabereye i Bujumbura avuga ati isigara ca Bujumbura kiracafuye gisa nabi ni kuraba yuko abene gihugu bakwisubira kugira ngo bashobore kuza barasukura ku mabarabara no mifurege mbere aho no kwinogenekerezo naho nyene mu ntara ya Mwaro mu bikorwa rusangi yafashe ijambo arabisubiramwo mbere ho yanashimise aravuga ati hubwo nzofata imikubuzo ngende aho tuzohura bose bambaye amakostime hama dukubure urumva yuko rero jewe uvuze ati mbega uwamwigiye kwiki hari byo umaze gukora uravye kuri ivyo vy'isuku jewe aho mbaye ndaheza nanje nkigisha abantu ati nyabuna dusukure mu mihana iwacu ariko tutibagiye gusibura amakanevu nkanababwira ati mbere nuzobagiye kuri makaboni ivu ryasanyukiye mu makanevu genda urikureyo hama kuri kanevu igume irengana ati kuko ajya amafaranga ahakora aza gukora rijya barabara nikori riba ryavuye muri twebwe abene gihugu ca gitoke nashoye gwarukwavu nashoye hama nkatanga rya kori niyo ahindukira akagaruka kuza kubaka y'amarabara twasambaguye mu kutamenya nikuvuga rero tugize tugakora mwe wese akavuga ati amabarabara tuyafate neza isuku rikaba ryiza vyotuma y'amafaranga ari kuza gukora y'amabarabara twabomaguye kubera kutamenya akora ibindi akagura nk'imiti canke tukubaka ama hopitale canke tukubaka ni babarabara mashasha.